umukondo w'intibire bavuga ko waba ari umukondo waronka abantu b'imiryango myiza no kuvuga kera hari imiryango mibi ndibaza ko ivyo bizi cyane bavuze abo mu miryango myiza niba abana bakuriye ku mata n'umwami yari afite imiryango myiza arongoramwo turiko turavuga rero uko ngo baravyibuha ku buryo usanga umukondo waratibiye igihe ushana cy'imikondo itibiye n'umukuri umukuri niya mikondo abatari bake bo igiba isoka isa n'ivyimvye batari bake bavuga ngo irashobora kurira ngo uyu umuntu ashonje ariko urumva umukondo w'intibire nta n'igihe bigeze bavuga ko ivyo gusonza bityo rero uyo mugani werekana ko kuba uva mu bantu bitashobora kukubuza ko ugorwa bisaba ko umuntu yibako ukarondera ubuzima ugakora wironderera wewe iteka ryawe kuko ushobora kubuva mu muryango biboneka ko ari uw'abantu bakomeye canke ukize nkuko Timana bivuze ariko ukavamo waragowe nivyo rero numvuga nti umukondo w'intibire rero ntubuze umurondo kugorwa dusaba Imana iturinde kuba mu bagowe kandi iduhe n'inguvu zo gukora cyane kugira ngo muhira hazoze twavuye Kazoza FM, be your own boss.